Salut les gars, nizere ko meze neza. So ubu n'ubutumwa kuri ba bantu banezerwa iyo undi muntu asubiye inyuma canke ananiwe mu vyo ariko arakora canke agize sheki yari yose mu buzima mu vyo ariko arakora. Nagomba ndabibutse ko kunanirwa k'uwundi ntaco biza gutuma wowe wunguka, nta kintu kimwe uza kunguka kubera ngo uwundi yananiwe, kandi ndetse n'iterambere ryiwe ntaco riza kugukurira ko kuvyo rusanzwe uronka ntaco rihindura. So turekere ivyo vyiyumviro vyo kumva ngo naka ngo ariko aratera imbere ngo namanuke. Ndabibutse gato, bikunze kuba kenshi mu Burundi umuntu ari yagitangura ibintu ivyo ari vyo vyose, nimba ariko aradandaza, nimba ariko akora umuziki, mugaje reka mvuge mu muziki kubera ari ndimo. Ugitangura kuririmba abantu barumva akarimbo ka mbere bakavuga umuntu aririmba neza, ka kabiri bakagukunda. Bamaze gukunda rero batangura kubabazwa no kubona udafise ubuzima bifuza kubamo, baba bifuza ko bokunda uri kugira mu modoka nziza cyane, bokunda ahantu heza, baca batangura gukompara n'abaririmbyi bo muri Amerika canke n'ahandi bateye imbere cyane, bakumva ko nawe woba muri ubwo buzima. Hama wamara rero kuduga ugatangura gushika kuri duto ntubanabise kuko nyene bavyifuza duto kuri tumwe bakwifuriza, akabiri bace bahindukira bagushire hasi. Iyumvire umuntu wifuza ko agera kure yamara kuduga ugaca wifuza ko asubira hasi. Ivyo ni biki? Mu gihe indoto zacu twese ari kuvuga ngo umuziki w'u Burundi uzogere kure, umuziki w'u Burundi dushaka ukuntu haza abashaka kugeza kure, mugace mubamanura mu nyene. So turakwiye kuba imbizi yo gushigikiranira, guterana intege no kwishimira iterambere ry'uwundi oliyo yo kumugwanya mu gihe agiye gutera imbere. Ubutumwa bwa Rugo. Ciao, merci.